Evariste Ndayishimiye natowe n'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'abaserukira abanyagihugu mu mugambwe CNDD-FDD kwigenekerezo rya 2026 ndamukiza 2026 ngo ndawuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2027. Ndarahiye imbere y'Imana mushobora vyose n'imbere y'abagumyabanga baserukiye abandi mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ko ntazokwigera mpemukira abanyagihugu kandi ko nzokora ibiteza imbere umugambwe n'igihugu. Vyongeye niyemeje kubaha no kubahiriza amategeko ngenderwako yose y'umugambwe no kugendera akarangamutima k'umugambwe. Baramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro bitambutsa kuri musheni ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye yabigezweho. Muri kano kanya tubazaniye amakuru yihuta n'amakuru avugwa mu mugambwe CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi ahereje kugenwa ngazasubire guserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2027. N'amatora twababwiye ko ashobora kubamwo ibitari bike kandi irigenwa rya Evariste Ndayishimiye akaba ari itogwa ritumvikanywe ko n'aba-CNDD-FDD batari bake. Twari twababwiye ko muri CNDD-FDD hari abagabo bahabwa amahigwe yuko bashobora gushigwa imbere n'umugambwe CNDD-FDD ngo bazokwitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye rero akaba ari we muri kino gihe ahejeje kwemezwa, ariko igenwa ryiwe rikaba ritariko riravugwa ko rumwe na bamwe mu ba-CNDD-FDD. Mbere muri ico gikorwa cyo gutora uzeserukira umugambwe hakaba havuzwemwo ibintu vyabaye bidasanzwe. Muri ano makuru turaza kubigaruka ko tubabwire n'ibiki vyabaye mu gihe hariko harigwa kuzoserukira umugambwe CNDD-FDD, mu gihe aba-CNDD-FDD benshi bavuga ko Perezida Ndayishimiye ataco yamariye abarundi ndetse n'umugambwe muri rusangi. Turaza kubabwira bumwe mu butumwa bwashizwe ahabona na bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, bamwe bakaba bari no mu bicocoro vy'umugambwe bagiye muri iyo kongre ya CNDD-FDD yari kwiga ku kuntu Perezida Evariste Ndayishimiye agenwa ngo aserukire umugambwe maze azokwitoze ubugira kabiri mu matora y'umwaka w'2027. Vy'ukuri vyagenze gute? Ese Perezida Ndayishimiye niki catumye agenwa agasubire guserukira umugambwe mu gihe abanyamugambwe nka 80% babona ko Perezida Ndayishimiye adashoboye? Ese vy'ukuri zoba ari inguvu za Perezida Ndayishimiye? Ese waba ari umutego bamuteze? Mu gisirikare ngo ishavu riraniga, ngo ntibanezerejwe na gatoya n'igenwa rya Evariste Ndayishimiye, na cane cane bamwe mu bajenerale babona ko igihugu kigiye kugwa mu kaga. Bamwe rero bakaba bavuze amajambo akomeye inyuma yo kumva igenwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe bamwe muri abo bajenerale bavuga ko hako Perezida Ndayishimiye asubira kugenwa igihugu copfuma gitwagwa na Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika canke bagashiraho General Jules Ndihokubwayo. Uyu nawe akaba ari umwe mu bajenerale bakunzwe kubera ngo igihe yari komanda protocole wa Perezida yari umugabo abushitse, kandi akaba yarashishikajwe no kubona abarundi basubiza hamwe bakiyunga, impunzi zigahunguka, abatavuga rumwe bakaganira na leta y'u Burundi bakagira ico bahurije ko bagataha bagafasha mu migambi yo kubaka igihugu. Uyo Jules Ndihokubwayo banamukundira kandi ko ari umwe mu bategetsi yumva amagorwa
y'inzirakarengane kandi ngo yumvirize uwo ari we wese ataravye urwego canke igihagararo. Bamwe mu bajenerali benshi rero bakaba bavuga ko Jules Ndihokubwayo yaba umukandida mwiza, abandi bakavuga Silas Ntigurirwa, ariko abo babiri cane Jules Ndihokubwayo ndetse na Ndakugarika ni bamwe mu bavuzwe cane. Ndakugarika we Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika bamukundira ko ari umutegetsi yahavuye akundwa cane n'abanyagihugu kubera yumvikanye avugira inyungu z'abanyagihugu, na wene ntiyakunda umunyagihugu arenganwa. N'ubu umuntu benshi bahuriza ko ni Ndakugarika. Abanyagihugu rero bakaba babona yuko hako Neva yotogwa agatwara umugambwe CNDD-FDD gahubwo boshiraho umuntu umwe canke se igihugu ngo kikaja mu minwe y'abasirikare. Abasirikare benshi rero bakaba bavuga ko ibintu bitagiye koroha habe na gatoya. Muri ico gisirikare hakaba hari uruntu turaza no kugaruka mu mugambwe CNDD-FDD aho rero ibintu bitifashe neza. Amakuru ariko aravugwa nuko icuka kibi hagati y'igisirikare c'u Burundi hamwe na Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi camaze kunyuka. Ubuho rero ngo n'ivyahuha bikaba bigiye guhuhuka. Igihe General Guillaume Bunyoni yarekugwa ngo ubutungane bwavuze ko Bunyoni arekuwe kubera ibibazo vy'ingwara, gutyo akaba arekuwe kugira yivuze anakurikiranwe n'abaganga yidegemvya. Ariko umukuru w'igihugu yarabajijwe ikibazo ca General Bunyoni, Neva yasubije ko Bunyoni yarekuwe kubera ukwigenza neza. Aho murumva ko rero yarahejeje kuvuguruza ubutungane ku mpamvu z'ukurekugwa kwa General Guillaume Bunyoni kuko bavuze ko arekuwe kugira aje kwivuza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Evariste yanabajijwe ku vy'isanganya ryabereye ku kigo ca gisirikare Kambaze, bamubaza ku vyerekeye umuyaga nkuba, vyavuzwe ko ari wo wateye iyo mpanuka. Umukuru w'igihugu nk'uko twabibabwiye yaciye yishura ko impamvu zateye ico kintu atari uko habaye umuyaga nkuba, kuko ngo umuyaga nkuba ntawo haba. Ivyo rero akaba yarabandanije avuga ko umuyaga nkuba wahaturiye ari ububeshi, ariko ntiyavuga icahaturiye. Aho naho rero murumva ko yarahejeje kwerekana ko ivy'igisirikare c'u Burundi catangaje ku mpanuka ari ububeshi. Mu gihe Gaspard Baratuza wewe yaraherutse kuvuga ko abavuga ko ari umuyaga nkuba ahubwo atavyo bazi, ari abanyagihugu atana kimwe bazi, bisobanurwa ko na Neva yavuze ivyo atazi. Uku guhangana si kuri Baratuza gusa ahubwo no mu zindi nzego, gushika ku mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo ntibarabana ryiza n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Hari n'amajambo ariko aravugwa cane ku vyerekeye umukuru w'igihugu c'u Burundi, kuko ngo akunda kugarukana mu majambo ibintu abasirikare benshi badakunda. Abariko ngarashikiriza biboneka ko ari mwihangana n'abantu badakenewe ko ho kwitwararika ibibazo vy'igihugu. Hari ivyo kuri ivyo vyose rero tutadondaguye ndetse n'ibindi tuvuze, hari n'umugwi w'abajenerali ndetse n'abandi mu mugambwe badakozwe ivyo gusubira gutwara ikiringo kindi kwa Perezida Ndayishimiye. Bavuga ko imyaka 7 yindi kuyiha Perezida Ndayishimiye ari uguta igihugu mu kaga, bakabona ko igihugu agiye kugisiga habi. Abategetsi bakabandanye bavuga ko basavye ko Neva yokwemera ko adashoboye kurongora igihugu kugira ashikirize ubundi mwiteka. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yararahiye ararengwa, ahubwo ababwira ko bobo batazi ivyo barimwo, gahubwo ngo buca basobanukirwa Ndayishimiye uwo ari we. None no munsi rero aravyerekanye na cane cane ko umugambwe uhejeje kumwemeza. Ubu rero ni ikintu kitagiye koroha. Kwigenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa 4 2026 ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Gitega hari umugwi ngo w'abategetsi bo mu rwego rw'abajenerale baboneka ko bari bidroze banyweye ibiyoga bikaze ngo kugira ngo bagabanye ico bobo bise stress. Amasoko yacu akaba yatubwiye ko barahiye bakarengwa ko nubwo umugambwe uzokwemeza Neva nk'uzobaserukira mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko bobo bafise ikindi bashobora gukora, ikintu tutaramenya neza gushika n'uno mwanya. Iri hangana ry'umukuru w'igihugu Neva n'igisirikare ubu riri ku rwego rwo hejuru ku buryo ubu atabihisha. Vyatumye rero Neva hindura
wujejwe ububiko bw'ibigwanisho bw'ibisirikare ndetse anahindura uwujejwe communication mu gisirikare. Hakaba rero n'impinduka twari twarababwiye zagumye zibandanya kuba mu gisirikare. Akarorero nuko nk'abatwara amakambi benshi bahinduwe, hashingwa bahoze muri FNL ya Paripehutu hamwe ndetse n'abandi binjiye vuba batahanywe na FDD, kandi abo bakaba batwara amakambi bagatanga raporo ku mukuru w'igihugu. Byumvikana ko Perezida Ndayishimiye uku kunyinyurana ndetse no kuba abasirikare batamukunda arabizi neza, arico gituma mubona yama ahindura inzego umunsi ku yundi. Mwarabonye ipfungwa ry'aba Bunyoni, mwarabonye ipfungwa ry'aba Bertin Gahungu. Intwazangabo nyinshi muri kino gihe zibona ko Perezida Ndayishimiye atari umuntu wo kugumiza ku butegetsi, kuko ngo arabamarira mu munyororo canke igihugu agite mu manga, na cane cane ko aba ariko arapfunga ari abantu bari bafitiye igihugu umugambwe CNDD-FDD bakanawukomeza. Bamwe rero bakaba bavuga ko ibi byose biriko biraba ari ikintu kigiye kunyuka. Ubuhoho rero ibintu bikaba bikomeye. Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze aheruka kuvuga ko vyavuzwe na Imbwa Itukura. Benshi bavuga bati Perezida Ndayishimiye ariko arikanga iki? Ese ibi vyuko agiye kugenwa ngo azaserukira umugambwe CNDD-FDD? Perezida Evariste Ndayishimiye arazi neza ko abarundi batamukunda, ariko bakibaza igituma akomeza kubikundiriza. Perezida Ndayishimiye yavuze rino jambo imbere yuko turyumva. Hariho umurundi yitimbwa mbere, iyo mbwa yarihaye n'ibara ngo iratukura. Yabaye acumva yuko hagira hategurwa amatora, mugurumva n'imbwa nyene nta kundi. Umuntu arinze yitimbwa akiha n'ibara, abari imbwa ntibazataho umukurikira. Niwe yaciye avuga ngo urumva ngo ikiranga mu isi c'amatora ngo kigira gihinduke muragabe, ngo amatora yahora aba mu kwa gatanu, ngo none duperereje ngo amatora ngo azoba mu kwa mbere canke mu kwa kabiri. Ndene mwumva ko nkuko kwari kugira hahamura abantu. Iyumvire nk'umuntu nk'ivyo bijako nuko atawukurikira umuntu nk'uwo nyene, ntawe umukurikira. Umuntu arinze yitimbwa burya akaba karabaye. Hariho umurundi umukuru w'igihugu rero yavuze ayo majambo mu gihe hariko hanurwanurwa ko hari ibigiye kuba muri CNDD-FDD, kandi n'abandi bakabona ko ivyavuzwe ritashe. Ubuhoho rero aba CNDD-FDD bamwe n'abandi ntibanezerejwe n'igenwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye ngo asubire guserukira umugambwe mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Hari ubutumwa bukomeye cyane bamwe mu Barundi bageneye Perezida Evariste Ndayishimiye, bikavugwa ko no mu mugambwe CNDD-FDD ibintu bitagiye koroha habe na gatoya. Ivyahuha bigiye guhuhuka. Perezida Ndayishimiye agiye kuba ku gahanga k'abarundi gushika mu mwaka w'ibihumbi 2034. Bati ubuhoho Uburundi bugiye gusigara hehe? Ubuhoho ibintu bigiye kugenda gute? Nimba umukuru w'igihugu yarisha igihugu kuri runo rugero mu myaka mike yaratwaye imyaka 7, ubuhoho bamwongeye ikindi kiringo, ubuhoho bigiye kuza bigenda gute? Abarundi benshi baratewe ikibazo gikomeye cyane n'igenwa ubugira kabiri rya Perezida Evariste Ndayishimiye ngo arongore igihugu. Birazwi neza ko ari wazotogwa kubera ko umugambwe CNDD-FDD uriba amajwi, ivyo kuvuga ko abanyagihugu bazomuha amajwi ivyo ntawo bidahaca avuge ko bazabamuhe amajwi, ariko n'ubundi CNDD-FDD yoyo niyo yiha amajwi kandi kihijana kwijana. Bamwe bati bwa bundi ya Mbwa Itukura iratukura koko, ivyo Ndayishimiye yayibeshuje yarazi ko abizi. Inama nkuru y'umugambwe CNDD-FDD ihejeje kwemeza ko Ndayishimiye ari we azosurikira umugambwe usanzwe ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka uza wa 2027. Nta nkeka ko ibihuha bigiye guhuhuka mu Burundi. Nta murundi numwe amufitiye icizere, kuko ivyo yaranguye mw'iyi myaka 6 wenyene ntiyibeshera,
arivugira ko yubatse ikirimba c'umukuru w'igihugu aryamamwo bene ikibuga c'umupira w'amaguru. Ico bikoze ariko arasigura ingene Uburundi buriko buragana mu mbonakazoza, ntaheza ngo avuge ko yubatse ikirimba n'ikibuga, aca akatisha amajambo akavuga ko yarwanije inzara. Yavuze ko yarwanije inzara, gushika ubu ntituraronka umumenyeshamakuru w'icihebe amutubariza ukungene yarwanije inzara mu gihe yashitse ku butegetsi ikirimba c'umukuru w'igihugu gisumisha ibihumbi 300, ariko inyuma y'imyaka 6 ayo mahera akaba yadugijwe kuri miliyoni 3. No kuvuga ko amahera Ndayishimiye asumisha yayagwije ibice birenga 100% kuva ashitse ku butegetsi. Kuduza amahera asumisha kuri runo rugero vyoba arivyo Perezida Ndayishimiye yita kugwanya inzara vy'ukuri. Aha tuvuze ko uyu mukuru w'igihugu ataco yamariye abanyagihugu, kandi ko ivyo avuga byose ari ukubesha ndetse no gusamaza abantu, twoba tubeshe. None iyo nzara avuga ko yarwanije, yayirwanije mu gihugu kihe? Nyambari mu Burundi ni kuki uko bukeye uko bwije akumva ntiyashikanye mu ibondo, yaciye agwiza amahera yo gusuma gushika ku bice birenga 100%. Ntankeka ko umushingamateka canke umumenyeshamakuru yobaza iki kibazo yoca yagirizwa gucafuza igihugu, agaca yicwa canke agatabwa mw'ibohero. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 igihe Ndayishimiye agenwa kuba umukandida, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko vyoshika Ndayishimiye akadutangaza ari hamwe yovyishakira. Muri 2020 igihe Ndayishimiye agenwa kuba umukandida, atavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko vyoshika Ndayishimiye akadutangaza ari hamwe yovyishakira, bamuteze ko urukiza, bavuga ko ashobora kugira ivyo ahindura. Bafatira ku kungene izina rya General Ndayishimiye ritahura canke ritavugwa cane mu mabi yo kunyuruza abantu bakabugwa irengero canke mu vy'ubunyonyezi bikabije. Ariko hari umugabo yagendanye na Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba yaranamutwara bari ku rugamba, yari yarahebuje abiteze ibitangaza kuri Perezida Ndayishimiye ko atana kimwe azobakorera. Leonidas Hatungimana yahoze avugira Nkurunziza yarashize ahabona uko azi ubutware bwa Perezida Ndayishimiye, aravuga ko Ndayishimiye ari umugabo w'akarimi karekare gusa, ariko ibikorwa atagira namba. Umwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye warangiye dutahuye ko Leonidas Hatungimana atavugishwa n'ishari, ahubwo ko atarira busema ivyo yavuga rukuri kandi azi neza Perezida Evariste Ndayishimiye. Iri genwa rya Ndayishimiye ntawuzi ko ibigiye gukurikira biza koroha habe na gatoya, haba indani mu mugambwe CNDD-FDD canke hanze yawo. Yamara n'abagumyabanga ubwabo nta cizere bamufitiye gose, sagaseseshwa rumuri. Perezida Ndayishimiye yarananiwe mu bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu. Abarundi bariteze ko ivyunyuka bigiye kubandanya kunyuka, haba mu butunzi bw'igihugu, politike y'igihugu, eka n'ikibano. Kugena Ndayishimiye ngo abandanirize aho agejeje harimo ubutumwa bwo gutukisha igihugu c'u Burundi. Ivyo benshi mu Barundi babihuriza ko, bakabona ko uyo mukuru w'igihugu rwose ataco agiye kuza amariye Abarundi. Perezida Evariste Ndayishimiye ni ibiki vyoba vyatumye vy'ukuri agenwa ngo arongore umugambwe, asubire guserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027? Hari ibintu bishika kuri bitatu bishoboka. Icambere nuko Perezida Ndayishimiye aheruka gutogwa, yaheruka kugenwa ngo abe umukuru wa Union Africaine mu misi heze. Murazi ko ari kiringo amaramwo umwaka. Ico kiringo rero Perezida Ndayishimiye akaba ari kiringo azobandanya gushika no mu mwaka w'ibihumbi 2027. Bisiguye ko CNDD-FDD bamutengushye bagashira bakagena uwundi ngaserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora. Perezida Ndayishimiye urumva ko mu mwaka uza ntiyabakira umukuru w'igihugu. Bisiguye ko rero Perezida Ndayishimiye yoba atembagajwe
ni ukuvuga yaba akuwe ku butegetsi bw'u Burundi akaba akuwe no ku burongozi bwa Afurika. Bamwe mu CNDD-FDD bavuze bati bangira mube murindiriye gato aheze ico kiringo co kuba umukuru wa Union Africaine, kubera ko nubwo ataco ariko arafasha abanyagihugu, ariko kuba dushobora kumukura canke gushiraho uwundi ngaserukira umugambwe, ivyo vyoba yari akamaramaza ku gihugu c'u Burundi. Iyindi mvo ishobora kuba yatumye Perezida Ndayishimiye agenwa nuko muri CNDD-FDD ngo ivyo bamusavye yarabikoze vyose. Perezida Ndayishimiye bari bamugondoje bamusaba ko ategerezwa kurekura atagisabwe General Arenguiyome Bunyoni, ndetse Bunyoni agasubizwa amatungo yiwe yose. Ivyo mwarabonye ko Perezida Ndayishimiye yaciye abikora imbere yuko iryo koraniro ry'uno munsi ryamugennye gusubira kwitoza riba. Perezida Ndayishimiye navyo yaravyumviye arabikora nk'uko babimutegetse. Perezida Ndayishimiye kandi baramusavye ko yorekera umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ivyo aterekwa habe na gatoya. Murazi ko igenwa rya Ndikuriyo mu kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ivyo siko Perezida Ndayishimiye yabishaka, ahubwo nuko ibicocoro vyo muri uyo mugambwe vyamubwiye ko akuye canke agahindura urongoye umugambwe, ubwo nyene nawe azoba asezeye gusubira kuba umukuru w'igihugu. Gutyo rero Perezida Ndayishimiye yari umutima amenyo ararekeraho umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo, ari nawe wa mbere mu mateka y'umugambwe CNDD-FDD yawutwaye ibiringo bibiri. Ivyo rero vyatiwe nuko Perezida Ndayishimiye bamugondoje bati wowe komeza upfundika ivyo upfundika, igihugu kigira uko ushaka, ariko umugambwe wo ntushobora kuwukorako canke uzuwukinireko nk'uko wakiniye ku gihugu. Aba CNDD-FDD rero b'indani barakunda cane umugambwe gusumvya igihugu. Bavuze ko hako Perezida Evariste Ndayishimiye aja gutobanga umugambwe yopfuma bamurekera kuri ico kibanza akaba hari, ariko ari nk'igishusho nayo ubundi ngo igihugu gitwarirwa muri CNDD-FDD, kandi uwutwaye CNDD-FDD ku ba CNDD-FDD bo bavuga ko nyene ariwe abatwaye igihugu. Ivyo rero navyo ni muri bimwe mu vyatumye basubira kumwongera ikiringo kigira kabiri kugira azokwitoze. Ikindi kandi nkuko twabitanguye tubibabwira nuko hari bamwe mu basirikare bavuze ko hatabaho akajagari mu kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atazasubira kwitoza, ngo vyoca bigaragara nabi cane mu mugambwe, ngo ahubwo bo barazi neza ingene bazovyitunganiriza. Twabigarutse ko mu gutangura no makuru tubabwira ishavu riri mu gisirikare c'u Burundi. Gutyo rero ngo barazi neza uko ibintu bizagenda, kandi ngo hatagomvye guseseka amaraso canke ngo abantu babone ko ibara ryaguye mu gihugu. Ivyo rero navyo ni muri bimwe mu vyatumye mubona Perezida Ndayishimiye hampande yo kuba yarananiwe gutunganya ivy'igihugu agasubira kwizegwa. Ivyo vyose ngo birafise imvo zavyo, kandi birafise n'ukuntu bipanze, ukuntu vyose bizokurikirana. Ivyo rero ni bimwe mu biriko biravugwa cane kuri ubu, yoba mu Burundi mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi biriko biragarukwako cane. Ivyo vyose rero ni bimwe mu bavyagiye bivugwa. Dufise izindi nkuru nyinshi tuzakubashikiriza mu kanya gatoya, mubandanye mudukurikira. Mu kanya turaza tubashikiriza n'ayandi makuru menshi abagezweho agenda aravugwa. Kuri mwese rero ndabipfurije ibihe vyiza no kuroranirwa, mubandanye kudukurikira tubashikiriza amakuru abagezweho kandi atunganijwe neza.